ko nukuri nyene nukuri ndababwira niko Yesu yavuze nyene turakomeye kuko dufise Imana ihambaye kandi dukomeye kubera ibiro vyinshi dufise usanga ntarenzwa na 30. Harakadase twaradukora muri Sunday School ndagakumbuye ubukibuka kazana Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. ko nukuri nyene nukuri ndababwira niko Yesu yavuze nyene turakomeye kuko dufise Imana ihambaye kandi dukomeye kubera ibiro vyinshi dufise usanga ntarenzwa na 30. Ariko nyene kuko tuba dufise Imana ihambaye nyene ucumva ko tuba dukomeye nyene kuko ni Imana iri muri twebwe nayo ibikomeye. Niko bano baririmbyi dutanguranye batubwira ndabibutsa ko tuje neza na show igice ca 96 muri kumwe na Prote turakingiwe kuri mikro ya mbere ya kabiri ni ya gatatu muraza kumenya ni ya kane ni ya gatano ni ya gatandatu ni ya karindwi abo tuza kuba turi kumwe ariko tubanza dushimire hirya Parfait mwabanye muri show iheruka mbona neza yuko yabikoze neza kabasho ituje neze fresh sana. Reka nakire bagenzanje tuzananye na Safi. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Bon après-midi. Meze neza ariko cyane no musi micro waiting ye nani ka horo terura yo nani reka ndayegeze ego. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Nawapenda sana katika jina la Yesu, amina. Tulikumwe na Kaboro. Bonjour Kapo. Bonjour. Arige faraso sigayo henda wa. Meze neza ariko Eko. Sante sana. Arinazo. Bonjour. Bonjour. Meze neza. Jeje zina urumva abantu babizi tuziranye na ndawe rakano kitwa zo razi big fit kashima hari bane baherezo nazo Arinazo. Bajya shanga bari nazo nyene ngimpuzo nyene ari nazo none ntubona ka fresh sana ababerewe cyane nuko ibujye bwanje nza kuba ndi kumwe na Parfait nazo nawe nakamwongeye. Bonjour. Bonjour, vraiment donc quand même ndabaramukije mwese aho mwerereye turabakunda cyane. Asante sana sha ariko muri show y'ubushize igifaransa ntiwakivutse ariko wari wacihuhuriyeko. Biko nyene bukoma yuko bari abantu bakiye cece nakiyo muja tari hafa ha ake nana Nadine nyambari Nadia sinza ravyivugira. Bonjour nawe. Bonjour. Meze neza ko nakumva icwe naho rigera. Rajit Bera. Oui. Bebe Bera Gogo Gloria. Bonjour. Bonjour. Meze neza. Ni mpore. Yego ahubwo tuza ndabona n'ikirenga ni kwa kundi nyene ntabishasha niko wamumeze cyane nuko nabatuza kwa duteramanye muri show no musi gice ca 96 dutangurana nino dirimbo ngo nukuri turakomeye kuko dufise Imana ihambaye. Iyo Mana niyo yavuze ngo isi nibe ikirabaho twagiye.
ihambaye iyo mana we niyo yavuze iti isi nibeho maze biraba n'ukuriye urakomeye uko dufite mana tunyeganyega pole pole yaravuze iti isi nibeho maze biraba n'ukuri urakomeye uko dufite imana ihambaye iyo mana niyo yavuze iti isi nibeho maze biraba turakomeye kuko dufite iyo mana ihambaye iyo mana we yaravuze iti isi nibeho maze biraba n'ukuri turakomeye kuko dufite iyo mana ihambaye imiraba we imirabiraza ntigirica intwara kuko nubatse ku ibuye rikomeza imfuruka ibibazo biraza bigahita bikagenda kuko nubatse ku ibuye rikomeza imfuruka biviratemba ntigirica intwara kuko nubatse ku ibuye rikomeza imfuruka ntigirica intwara nubwo ibibazo byaza ntigirica intwara nikubandika na kubandwa turacateramanya nino kolale canke Healing Worship Team kuva mu gihugu cy'u Rwanda bone neza ko badutegura indirimbo nziza zimeze neza uno muzi twese mu kuzibagarukanira ikobeshi baratwandiki batubwira ati vraiment bari abarimzi baraduhezagiye ati namwe kandi muri haje muraduhezagira turavuga tutereka tuzibagarukanira ntaco mwobura tugivise namwe ntaco twobura mugivise ni like comment na telecharge na nande na comment hanyuma subscribe na partage turashitse nakivuge mu cyongereza nindavuze ngo subscribe avuga subscribe kivuge mu cyongereza ico vuga mu cyongereza share subscribe vuga vuga hapana konyene vuga subscribe s'abonner oya kivuge mu cyongereza subscribe nuko reka tubana n'ino ndirimbo rero indirimbo mwaje kumva bwa mbere yava ngo turakomeye reko turaje n'indirimbo ngo urufatiro indirimbo bona neza ko ari indirimbo nziza kandi yagikundwa n'abatari bake yarasubiwemo mu mashengero agiye atandukanye mu buryo bwo guhimbaza no gutazira nazo twayigarukanye rero urufatiro rw'Imana rurakomeye kwanditse kuri ijambo ngo uhora harazabe canke razabiwe twagiye ibintu byose bakenera hari ibintu byose bakenera I go
waje wihereza yari ukuri ndabira umukobwa ndabira wewe waje Nuko dushiramo ibindi birungo batari bamenyereye. kubitamwo twumva Yes. Kubitamo. Ari nazi. Chumita. Kubita. Iraetse. nuko rero akaryoshe ngo nigahora mwitama ariko twebwe hano kahora ngaha nyene naho kaba kagiye ika abaza yuko bera twereko tuyano uyu mukobwa yaciye ahantu byamugendeye gute ariko tugarutse gato kuri no ndirimbo zije gukurikirana rimwe amajambo yafashije nagomba kumenya mbe namwe yabafashije imbere yuko batwandikira muri comment ko nabo yabafashije ijambo rimwe nakuyemo niri rivuga ngo imbere yuko Imana iturema yabanje kuturemera Eden sivyo gusa yakoze ikishiramwe ibintu byose dukenera baratubaza bati none ubwo bwo bufise n'ubwiki nagomba kumenya ikintu kimwe safi wewe ikikuriza nege iki mu gihuzi ko Imana mu gukurema yarazi ibyo zokenera byose banze bishira muri Eden ugira ubisangaye ufise ubwoba bwiki nta na kimwe n'ukuri nta na kimwe n'ukuri nazi ko Imana kumwe nanje ntabwo bafise byose arabifise byose arabifise byose arabifise nuko yabimeze nugazibaje ariko kaboro nawe sizi ko ariko avyumva kandi biragoye ko abantu bumva ikintu kumwe none kabowe bwo bufise n'ubwiki bwo kuja ntuzi nuko rero ari uno muri rimzerongera kandi aravuga ngo imbere yuko Imana ikurime yanje kuremera Eden icishiramo ibintu byose ukenera parfait yo jambo rivuze ki kuri wewe canke hari ivyo yashizemo mu gutararonga uko nyene babisiguye kabura yagerageje kubisigura imucamake n'ukenya nuko biba bimeze ariko Nadine Munyazungagiza umutwe bambe Nadia niko bimeze canke bavuga uti mu bintu yaremye cyari Imana itarama ndacarekrama oya ibyo ntaronka navyo mfise icizere ko tuzobigerako ariko byose urumva bizirike muri Eden ni Imana yabishitse na cyane tacu zoyagiritse ngo ntacu yampaye oya okay bamukuba kumashiramo ibirungo rero hari abamwita Bera Bebe Gloria nazo nawe rero ngo nawe natubwire Glorioza Gorora ihembe. turapfuye Nuko uvyumva gute nawe niko bimeze Ya niko biri gusa nyene urumva akanyuma nikareka ko twihenda ko hama twaje dusanga nyene twibagiye yuko twavutse nyene tubisanga kubera nyene kajya kanyoma mugabo umaze gutahura ko ara kanyoma kakwihenze ko ucugira ivyizigiro ugacubona nyene nyene ubona nyene nuko bimeze burarukeneye meze neza cyane ubona neza yuko runo rwaruka rwarazungurutse rugasoma Bible canke Bible canke Bibiliya bakagaruka muri ano majambo yazanywe nabona baririmbyi bakagira ico yavuze ko nanje nkavuga nti none wewe ubwo buvise n'ubwiki erege mu kukurema ni yabanje kurima wewe yabanjire imitongo nyene mu nyuma kubitamwe ibintu byose ukenera yikubitamwe ibiryo yikubitamwe ibintu nyene ariko nta mutuka nabonyemwo ariko hari ibindi Imana yaremye ku bwacu ndabaza ngo rukundo Imana inkunda ngo vraiment nibitariho yobirema ku bwanje kandi niko babimeze reka tubaye nino ndirimbo turacari muri Healing Worship Team kuva hariya mu gihugu cy'u Rwanda twagiye Amisozi nani nyanja tabuze umugambi w'Imana kusurayo Amisozi nani nyanja nabihe tabuze umugambi w'Imana kusura Amisozi nani nyanja nabihe harakadase twaradukora muri Sunday School ndagakumbuye ubu kibuka kazana Amisozi we
Mafete nazo huyo. Nanyukuru. Pole pole. Pole pole. Pole pole. Tawe. Muke gusa. Umusiguzi wa filime yitwa Rocky akunda kuvuga ngo nuko bakarangije Baca baba baca wacha ni foto ukoroka kizimbabwe. oya reka Dori foto dori foto. nuko biba byifashe reka tuje tubashimira rero tugire ko tubakeza mwagize neza kwa mwafashe akanya keza ko gukurikirana show no munsi baneza ko ari show imeze neza cyane twari twabahitimwe indirimbo tuno mugwi hearing worship team ubona neza ko ari indirimbo zadufashije kugira ibihe byiza kuri mikoro ya mbere mwari kumwe na Prote turakinga mwite Mr Poro elini ntimurimbaze naragiye bagiye tugende kwa Safi turagushimiye shimira abadukurikiranye ntagora gutarika amaboko menga ni mwishuri nanavyibagega nibaza ko ndi mwishuri nivyo uri mwishuri nuko yankoni ndiko ndabona heri ugereke ukiro Kameme ndabashimiye cyane kameme naki nkaca nkene oya inyama ya kameme iraryosha ariko tugakwicamba dansoka d'abord kaboro nuyu d'abord okay ndabashimiye cyane nashukuru tena muendelee kufuatilia kipindi chetu cha nashinda hata kusema juu ya furaha mingi sana. Kiswahili nacho vrema. Tuka mu Kirundi rero Kiswahili ndaje ntacutse. Okay, ninafurahi mingi nafuraha sana. Nashukuru sana nasema muendelee kufuatilia kipindi chetu cha TV yetu Tarsis Hope Ministry TV. Tunawapenda sana tena sana, muendelee kufanya partage. Wahejeje hati. Okay. Cenge baraguciriyemo. Nukuri yanchiriye. Mu inkonzi ya kiko ngibagira ngo ka. Oya, just nage unamusi sinage kugira nzenya kugira repetition ya makarate. Unamusi nacho zogendejo. Zogendejo. Okay. Merci. Asante sana. Kabo, mbona uri kuraribwa ngo yagutebeye. Shima hanyuma musezere. Urakoze kunyakira kugira iki Porolizika kunyandika navuze gutya urakoze kumpa ijambo Porolise kugira ngo sezera bariko baradukurikirana nuko ndabashimiye cyane rwose abadukurikiranye ahangaha murabibona ko ibintu nyene kuri ni sawa ni fresh nyene ibintu biri fresh nk'abantu mudadukurikirana Jesse ndamaso yanyu bwari yabarabo urana ko hari bidemo byiza nk'abasore muri Tarsis Hope Ministry TV hari abinzobe hariyo barebare hariyo bagufi bafise makariyo ibintu nyene bibari fresh bemuza muraraba mucomera niba abatwara muzosigara murarira ngo agatima karakubita reka rero kuniganwa ijambo nuko ntarandiriye rero ntimwibagire gushira nk'akaboro ariko yari inkebuzo rero muje muraraba nyene fresh shaje umuntu ari karisabira premasi ndamucira mwijambo namureka akigoragoreza ubwo abapfu niba akagohe mwavyumvise je narakuyemo akarere ariko rero hagiye nyuma hari abandi bakivuga ati ndabishasha muri zijya debe ariko vraiment arimo umuntu ari mu Buganda yigeze kugira ngo ndakene witwa Ntuze sindamubwira kuri micro une waciye ucahiga man je waratinyi beyi Nugaro kabora rabakebuye atitse muraraba cyiza no muri Tarsis Hope Ministry TV haba hari idemu zimeze fresh zikijije kandi zikunda Imana none imwe mugombiki none mugombiki ko ni inkwano mbona atari umuringira je tuzovugana gusa manda bahuze n'ababijejwe niba guca nk'utumiliyoni 10 none two ni twishi ku bademu beza nk'aba sezera acha tuve hano Yesu abazigame amen kabarare akabarihereje sakajukeza parfait naso tugushimira nawe ushimira abadukurikiranye murakoze cyane amanongera gusezera ndabasezera abadukurikiranye Imana bahezagire mu buryo
ariko parfait naso nje nibaza ko uri umukomedienne kuko uvuze abantu bose batangura gutwenga nagaki kantu bakwibukira ko bituma uvuze bacatangura gutwenga bagabo je mbona bariko baratwenga cyane ariko nsezera bariko ngira nako kanyamakamba kiwacu ngo bango bagabo reka bagabo nakantu kiwacu imakamba hariya ngo bagabo bagabo none nawe ni yupfa yego niyumva niyo nturukamva ndabashima rero usezere tuve hano ndabashimye bariko baradukurikirana mwese mushishikara mudukurikirana kandi mudukurikirane mushishikare gushira kakaboro kuku turabakunda cyane mwarahezegiwe Amina asante sana nana tuzavye Ebanza unkosore ugira iryo zina narivuze ko kweri ucepfa kwemera subiramo sinavyumvise upfa gutareka ko kutumeze n'ibivuzwe mu mpwemu mera nka wawundi yasanga bariko barandika abantu arasimba ati nanje ni mu nyandike kuba bariko barandika abantu batakoze ibikorwa rusange bazoje guhana baramwandika ati beremize nuko muriko muranyandika ni mu nyandike nanje igihe kigeze baca baragenda kuri zone bati abanitswe mwese muze nkamwibikinda tubereke umuroko Bawuni ngoya vrema cenga sivyo mwanyandikiyemwe ati none ko wasanze bariko barandika ukavuga ngo nanje nyandika utabadije ngo muriko mwandikira ibiki reka bakudi nayo urumva bago tukutarika amaboko tumbise ibivuzwe izina ryawe narivuze neza cyane naryonoye sinavyumvise tuzavye oya kosora rero tout va bien bisigura byose bigenda neza byose bigenda neza gezaho bebe shimasha wa mu diaspora ratwica twatebeje ndabashimiye gira kaca mubwiye basi ega ntarutse kumuvunira kagose baze ubwiye ropfi yubase nyamanya sindamubwira abanyine ubwiwe kukujya turafise iyo duhurira turahurira mu kabizi ko tubakunda cyane kandi kaboro yamaze kubabwira nyene batse barabagitsa nyene babirabe nyene yago busaho ndazusabiye abandi we warakwemera je sindi ku isoko nimunyihende ko sindi ku isoko ari habakiri ku isoko babandi nyene babandi batuva bien ba papa parfait nazo ba arinazo na kaboro na safinazo saratoga sihari Saratoga ntiyaje gusa nyene na Mr Polo police muravyumva yuko ni police nationale police yaramaze kuva ku isoko urumva ntakiri Mr Polo gusa ni Mr Police yaravuye ku isoko kera yego asante nuko rero tubashimire mwebwe mwese mwadukurikiranye kuva mu ntango kugeza ku mwisho w'ino show twese tuduze ibiganza tuvuga tuti bye bye tuze duhure mu yindi show izokurikira I love you nuko Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen